Ikena ry'amazi ryibonekeza mu gisagara ca Bujumbura ritegwa n'ubwaguke bw'igisagara mu gihe ibigega vy'amazi vyagumye ari vya bindi. Bivugwa n'umushikiranganji w'amazi, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka Ibrahim Uwizeye. Amazi nivyo mu gihugu hagati turi ku kivi, turiko turagerageza gukora imigende y'amazi duhereza abenegihugu, ariko icihutirwa nuko n'imigende itagikora ariyo ahanini twoshirako inguvu nyinshi kugira ngo zitange amazi, hakwihutira gukora iyindi mishasha. Ariko rero tugiye nko muri Bujumbura naho nyene vyibonekeza cane, nivyo muri Bujumbura dusanzwe tuzi neza yuko aho dusanzwe dufise amazi canke ikigega c'amazi dufise amazi meza kandi y'akanovera ni ikiyaga ca Tanganyika. Hanyuma ico kiyaga ukuntu hakozwe vya bigega biduhereza amazi biri munsi ya radio na televiziyo nationale y'igihugu cacu c'Uburundi, vyakozwe mu gihe igisagara ubwaco cari gito cane, gito gose. Ariko uyu munsi kubera yuko ku mahoro turonka n'umutekano, abenegihugu bagiye ku kivi barubaka cane ku buryo bubatse amakartier menshi cane. Hanyuma twe tujeje amazi, gutunganya amazi, nta nguvu zagiye ntizakurikiye nk'uko abenegihugu bakoze kugira ngo bubake amakartier mwabonye. Umushikiranganji Ibrahim Uwizeye arasigura kandi igituma bamwe baronka amazi abandi bakayabura. Imvo ya mbere kwa kudakwira kw'amazi twavuze bituma tuza turahereza amazi ibice bimwe bimwe twugara tugahereza bamwe. Ntanze akarorero, amazi ahereza Kamenge, Kinama, agahereza Kigobe, agahereza Carama ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ni amazi ashikira kuri kirya kigega mubona co mu Kamenge. Murumva conyene ubwaco ntikishobora kuba coha amazi izo quartier mpejeje kuvuga. Uko tubigenza nuko turugara tugahereza bamwe, ayandi masaha tugahereza abandi. Umushikiranganji Ibrahim Uwizeye akaba yabivuze ariko yishura ibibazo vy'abamenyeshamakuru n'abenegihugu kuwa gatandatu Gitugutu uyu mwaka turimo.